Imana ubandanye kudufasha gushimira Imana uherekeza urugendo rweranda. Ayo majambo twumvise muri Yeremiya mu gisomwa ca mbere niyo aba bavukanyi bacu twatira mu mabanga y'ubupatiri babwirizwa kuba bariyumvisemwo, baratahura ko ayo majambo aberekeye ko Imana rero yabaremye ibafise ko umugambi mwiza wuko boyibera abahanuzi b'amakungu. Nako nyene bakristo abatorwa ngo babe abasaseredoti, cane muri ubu busaseredoti bw'abasuku ntibatorwa gusa nk'abandi bakristo ngo bironderere ubweranda. Ego niko nyene no musaseredoti abwirijwe kurondera ubweranda, ariko ntibatorwa gusa ngo bironderere ubweranda bwabo, batorerwa nyabuna imbere ya byose ubutumwa, ukurangura ubutumwa kukaba ariko kubagira beranda. Batorerwa ubutumwa kandi n'ubutumwa butoroshe. Nivyo vyibi twumvise mu bisomwa vyeranda vy'uyu munsi. Yeremiya atangura agira ati nakugeneye kuba umuhanuzi w'amakungu, nakugeneye kuba umuhanuzi w'amakungu. Iyo umuntu azirikanye ko atorerwa kuba umuhanuzi w'amakungu kandi no kuba umuhanuzi w'abavukanyi byonyene bitoroshe, ntashobora kubura guhinda agashitsi. Rero bane b'Imana tugira twatira uyu munsi, so kubatera ubwoba tuyibukije ko n'uwo mwahisemwo kubera abatumwa ariwe Yezu Kristo, ubwo butumwa bwamugoye gushikaho ubanza kumucana ku musaraba imbere y'uko aronka ininahazwa. N'ubutumwa inzira yabwo ibwirijwe guca ku musaraba, ugomba kuburangura neza, na cane wiyumvira urukiza rw'abandi utiyumvira inyungu zawe. Ni by'ukuri nibanga riryoshe cane kandi mbere nibanga ry'iteka waritorewe. Kuba umusaseredoti warabitorewe, ntawe bitonezera, n'abakubona baranezerwa cane yugendera ibanga. Mugabo kandi nibanga ribwirizwa kubangirwa ingata y'ukwikorera umusaraba wawe n'umusaraba w'abandi. Risaba ubwitonzi bwinshi no kwicisha bugufi nk'imyagazi y'intama irungitswe mu mfyisi. Rigasaba kandi n'ubutwari be n'ukwemera kudasanzwe kamwe bya Petero mweranda bituma umuntu arinda akubahuka no kuja mu mfyisi kandi aziko akiri umwagazi w'intama. Hejuru ya byose muze mwame mwibuka ko na Petero mweranda dufatira ko akarorero keza k'umutumwa w'ibanga kandi w'ubutwari. Mwame mwibuka ko nawe nyene yabishoboye gusa igihe yari amaze kwakira ubukomezi bwa mutima mweranda. Ubundi yari yagumye azarajugumira imbere y'abantu basanzwe cyane, ariko amaze kuronka ubukomezi bwa mutima mweranda, ubukomezi bw'Imana, yarasigaye arangura ubutumwa bwiwe n'ubutwari bwinshi imbere
yaba ari bo bose. Namwe rero mwame mwibuka iryo jambo, muze muba abasaseredoti bama bambaza mutima mweranda bamusaba kugira ngo abe ari wabagenza hose no muri vyose, yongere abe ari wabashoboza ubutumwa bwose muzoshingwa ubwo ari bwo bwose. Murame mwibuka rero ko muri bwa buremere bw'ubutumwa bwanyu mwebwe basaseredoti n'abadiyakoni tugira twatire, nico kirimwo kubahuka guhanura uwo ubwirijwe kunamira, mugabo ukamuhanura kuko nawe ubwirijwe kumushikiriza urukiza rw'Imana n'ukumufasha guheba inzira yohava ituma igihugu gitikira. Biri mu vyo dushinzwe, biri mu vyo mugiye gushingwa. Muraze muraraba gusa aho muzoba murungitswe, maze Imana izibaha ubutwari bwo kuyibera abatumwa nyabo batorewe gushikana amahoro mu nzu y'Uburundi bwose, mu nzu y'isi yose. Bavukanyi tugira twatire, uyu munsi mpejeje kubatira, mutegere ko ndabarungitse ku izina ry'Umukama ngo namwe mugende mu gihugu cyose, mugende ku isi yose no ku bwami bwose, muhabera abatumwa b'amahoro mu nzu yose, mwifashe nk'utwagazi tw'intama, ariko mwikwije ubukomezi bwa mutima w'Imana, mutima mweranda. Ndabaragije Bikira Mariya umugabekazi w'abatumwa ngo muzoze muramushemeza ubudahengeshanya, nawe nk'umuvyeyi nyene ababere mu ngoro, ngo muze mweregwe n'ibanga, mwerere n'igihugu c'Imana cose mu butumwa bwanyu bwose. Amen. Mukama tugirire ikigongwe, Mariya mweranda muvyeyi w'Imana, Mikaheli mweranda, bamarayika beranda b'Imana, Yosefu mweranda, twumvire Mukama, akabi kose igicumuro cyose urupfu rw'akagirire kubwo kwigira umuntu kwawe kubwo gupfa no kuzuka kwawe kubwo gushika kwa mutima mweranda tuwe bacumuzi turagusaba nugabe kandi uganze ekleziya yawe yeranda nudukomeze
maze uduhagarikire mw'ibanga ryeranda wadushinze. Nohezagiriza intore witoreye, nohezagire wongera utagatifuza izi ntore witoreye. Nohezagire utagatifuze wongere watire mu bawe izi ntore witoreye. Yesu mwana w'Imana nzima, Kristo twumve. Mukama Mana yacu turagusavye utega ugutwi ibisabisho vyacu, utwunganirire ibanga tugira dushikirize ritungane. Tagatifuza Mana yacu wongera uhezagire abatwiyumviriye ko bakwiye kuguherezwa ngo barangure amabanga meranda y'ubudiyakoni n'ubupatiri, tubisabije Yezu Kristo Mukama wacu. Akira iki gitabo kirimo ijambo rya Kristo, ushinzwe kurishikiriza, uritonda rero ibyo uzoba usomye ubyemere, ibyo uzoba wemeye ubyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Atiri Leonardo. Umukama Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Patiri Jules. Umukama wacu Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Niwakire ishikanwa ry'igihugu ceranda riza guherezwa Imana, menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwa karorero ko Mukama yadupfiriye ku musaraba. Baca bakeza abasaseredoti bashasha, babwira bati gira amahoro, gira ibanga, nabo bakaca bishura bati twese.